si ivyo mbeshere ko abantu bose burya basoma ijambo ry'Imana bashobora kuba barumvise inkuru witwa Samsoni yari umwana wa Manowa, ariko n'imbere yuko Samsoni avuka marayika w'Imana yaravuze ngo umva uzovera uyu mwana uzomwita Samsoni, ariko guhera ubu nyene ubwiwe ko uzovera umwana wirinde ikintu bita inzoga. Ibintu byose biboreza ntibizokugereye mu nda kuva ugifise uwo mwana. Niyo ari gahunda yabwiwe Manowa yuko ari uko ategerezwa kwigenza mu gihe cyose yarazi ko mu nda y'umugore hategerezwa kuzokwinjiramo umwana akitwa Samsoni. Impamvu ni iyihe? Yari umunaziri. Abanaziri bari bande ku buryo mama w'umwana kuva agifise inda ya Samsoni yaramaze kubuzwa icyitwa ikiyayuramutwe, ni kuvuga inzoga. Ko hambere burya abantu baranywa inzoga, haba n'abakozi b'Imana baranywa inzoga. Muribuka ya nkuru yo muri Bibiliya? Hariho umuriro ahera h'Imana utazima, ariko abaherezi baragiye baranywa inzoga, baranywa mpaka baraburirwa, birabacanga. Nyuma biza kurangira wa muriro uzimye, bagenda kurahura uwundi, birangira batsinzwe hasi. Imana irabikira ibatsinda. Ariko Imana ishibwira Aroni ati bwira abo umuryango wanyu w'abaherezi ntihazogire umuntu n'umwe aza ngaha ajya mu gicaniro yanyoye inzoga. Mutariko murakora muze munywe, ariko nimwazi ntimuze mukora ikosa ngo bigenze. Ivyo biri mu gitabo cyera cy'Imana. Ushobora kutabyumva neza mugabo reka nabigusomere witonze. Ushobora kumva ari kuvuga ngo baranywa inzoga ukumva mengo ni kurogota mugabo ariko kuri abahereze n'abantu basanzwe aho hambere baranywa inzoga nta buca ari kibazo ku Mana. Niba ugomba kubyumva neza urajya mu Balewi 10. Abalewi 10 uhere ku murongo wa kangahe? Shaka uhere ku murongo wa 8. Abalewi 10 uhere ku murongo wa 8. Wabaherezi babuzwa kunywa ibiboreza bakiri ku bikorwa. Iri jambo ry'umutwe ryo ubwajyo ririsobanura ririsiguye. Abaherezi babuzwa kunywa ibiboreza bakiri ku bikorwa, bivuze ngo batakibiriko bazonywa. Bivuze kandi ngo umuntu umubuza ikintu kubera yari asanzwe agikora. Umurongo w'8 ngo Aroni, uhoraho abarira Aroni ati ntuze wigere unywa kuri vino cyangwa kukiboreza na kimwe mwe n'abana bawe igihe mugira mwinjire mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo ntimupfe. Ico kize kibabere icyagezo cy'intava uko ibihe by'urungano rwanyu bizogenda bikurikirana. Ubwo usomye ni umenye inkuru yose uko yagenze. Usomye Balewi 10 hose muri rusange kamenya impamvu yisha abambere kubera bakoze amahano bayakoreshejwe n'inzoga muri zo gahunda. Bivuze rero ngo Aroni yaciye abuzwa no kunywa mu gihe mugabo agira je hehe muri rya hema ry'ibonaniro hahandi hera h'Imana. Baramubujije kunywa ibiboreza vino, ikintu cyose gisembuye. Nico gihe rero Samsoni kuva kiri mu nda nyina baramubwiye ngo ntuzopfe unywe ikintu kimwe kiboreza. Kubera iki? Yari umunaziri. Ariko niba utarakora subscribe rero kuri Itara Events, ubwo nico gihe ngo banze wiyumvire kuyikora kugira ngo buri kiganiro kose kazora gaca kuzube ndetse ubambere bukabona. Abanaziri bari bande rero? Abanaziri ni Nazirite canke Naziri. Ni jambo riva ndetse mu gihe buraho rivuga ngo Naziri risobanura ngo consecrated canke separated. Ni kuvuga aberejwe igikorwa runaka canke abashizwe haruhande kugira ngo barangure umurimo runaka. Baba ndi badasanzwe nyine. Bahara abantu bose bijya muri Israel ya kera baba bararahiye indahiro idasanzwe yo kwihereza Imana. Nibo bita Abanaziri. Nirushaka bisoma mu gitabo cyo guharura 6 guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 21. Mu byo barahirira harimo ibi bintu: kutanywa inzoga ndetse n'ibindi bintu byose bijya ku bintu by'inzabibu byose ntiyakorako. Ugomba kubyumva neza urazingura mu gitabo cyitwa guharura kigabane cya 6 uhereye ku murongo wa 3. Jambo ry'umutwe ngo ibyagezwe byo kuba naziri. Ari nabo Samsoni yavutse ari hari umunaziri nabo ubwiwe. Shake duhere kuri 1.
uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli ati umugabo cyangwa umugore niyasezerana isezerano ry'ubunaziri ngo banyiyegurire jewe uhoraho, uko abanaziri babara abantu bose inyegu y'uhoraho nyine babandi bashizwe pembeni kubera Imana. Aze yitandukanye kuri gatatu, aze yitandukanye na vino n'ibiboreza bindi, ntazasome no ku nkarisha ya vino canke ku nkarisha y'ikiboreza kindi, canke ngo asome ku mazi y'inzabibu, canke ngo ajye inzabibu mbisi canke zumye. Mu minsi yose y'ubunaziri bwiwe ntazajye ikintu na kimwe kiva ku muzabibu, naho koba kabuto canke agashishwa. Mu bintu vya mbere abanaziri batakora kije birimwo inzoga, haba no kwisoma ko gato oya, vyari bibujijwe kuri bo kuko baba ari inyegu z'uhoraho, ariko ku bandi bo bari bavyemerewe. Kindi kintu batakora burya ivyo kwimosha ngo bafate imishatsi bayitemagure, oya, ivyo ntibari vyemewe ku munaziri. Mu vyo yarahirira guharura 6 ku murongo wa 5, bivuze ngo ikintu cyo kudakata umushatsi cyaba ikimenyetso kigaragaza ko ari abantu biyeguriye Imana. Ikindi kandi avoiding contact with the dead, ni kuvuga ntaho bahurira n'abapfu. Kuyegera gose ikiziga mu gikoreko canke ibikive ntibari vyemewe ku munaziri. Bivuze ngo bari babujije gukora ku kiziga c'ikintu na kimwe, haba n'umuntu wo hafi, yaba so yapfuye byo ngo ndamwugara amaso canke nyoko, oya, ntibari wemerewe gukora ku kiziga na kimwe mu gihe cyose uri umunaziri, yaramahano. Kindi kandi ku banaziri bibaye naho ugasanga nisanganya ribaye ugasanga ukoze ku kiziga, ico gihe bategereza guca ndetse mu migenzo y'imisi ndwi, imugenzo wo kwiyiza nyene wamara nk'imisi ndwi. Ico gihe baragenda bakimosha umutwe bakawugira igihara nyene. Ico gihe kandi bugiye bakazana ibimazi guharura kigabane cya 6 guhera ku 9 kugeza ku murongo wa 12. Bari babujijwe gukora ku kiziga. Bibaye ko bwisanganya naho byaba ngombwa ko biyeza mu migenzo yaba imisi ndwi ikurikirana, kugira ngo ndetse barangize iyo ndahiro. Bivuze ngo inyuma ya buri ndahiro mu gihe yagenywe, umunaziri yategerezwa kuyimosha, agafata kandi umushatsi akawuturira kugira ngo bigaragaze nyine ko ari igitambo canke ikimazi atanze. Urabisanga mu gitabo cyo guharura 6 ku murongo wa 12. Ikindi kandi yazana amashikanwa 3 mu ngoro. Icyambere yaba ari intama, ndetse intama y'ingabo nyine niyo yazana, akayitanga mu ikimazi cyangwa ayitanga ishikanwa, byagaragaza ko ndetse yiyeguriye Imana kandi akunda Imana burundu. Icya kabiri yarazana n'indi ntama ikiri nto nyine kugira ngo atange ishikanwa y'icyaha nyine. Aho ndetse byasobanura kuri bamwe iyo umuntu yazana bose intama ikiri nto wayitange badodeze ikimazi, yuko byagaragaza ko iryo sezerano niyo ndahiro uyirangije burundu, ugiye kubera ubusanzwe. Icya gatatu cyangwa akazana impene akayitanga kugira ngo bizize ko umugenzo utanguye neza muri izo gahunda. Ikindi kandi nimba ugomba kubisoma washobora kubisanga mu gitabo cyo guharura 6 19 kugeza kuri 20. Ni kuvuga iyo watanga ibi ndakubwiye bitatu waba urangije uwo mugenzo kugiye kubivamo ibyo bunaziri, urekeyeho kwitwa wihariye w'Imana, uhagaritse ibyo kwitwa wa muntu w'inyegu nyine yihariye y'Imana, waba ubihagaritse. Ico gihe ugatangura kandi kwinywera amayoga uko wishakiye. Usome neza guharura 6, igitabo cyo guharura 6 umurongo wa 19 paka 20. Umaze umuherezi yabira igikenye cy'ukuboko kwa yamfizi intama utetse n'agatsima kamwe katambiwe akuye muri za ndumane, n'akandi gatsima kamwe kabehuye katambiwe nyine, abishire ku mashi y'uwo munaziri amaze kuyimosha ubunaziri bwiwe. Umuherezi
abizunguze bibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanjye y'uhoraho. Ivyo ni vyera bizotwara umuherezi hamwe na ya nkoro ishikanishwa kuzunguzwa na ca gikinyi c'ukuguru kigerewe abaherezi nyene. Ivyo birangiye uwo munaziri abone kunywa vino, kandi uwo ni wo mugenzo wagaragaza ko umunaziri ivyo bunaziri abivuyemo burundu, asubire kwinywera vino amayoga gahunda zibereho. Yavuze ngo yatanga amashikanwa 3, intama y'ingabo bakayiturira nyene imbere y'uhoraho. Cya kabiri umwagazi w'intama n'ishikanwa ry'icyaha. Cya gatatu impene n'ishikanwa nyine. Ariko ubundi impene ntiyari cyane, ahubwo n'intama ahanini. Icyo gihe barangije umugenzo. Ariko mu gihe haba amasezerano atandukanye, ni kuvuga indahiro zitandukanye z'ikindahiro z'ubunaziri. Icyo gihe habaho indahiro y'igihe gito gusa. Iyi yari isanzwe rwose, biga n'icyo gihe bashinga umuntu arashobora kuba umunaziri w'iminsi 30 gusa, ni kuvuga ukwezi, cyangwa umunaziri w'umwaka. Habaho kandi biga n'indahiro y'ibihe byose. Iyo nayo yakunda kuba gake ku bantu. Ibyo tubisanga kwa Samsoni gusa na Samweli, aba bari abanaziri b'ibihe byose. Ikindi kandi rero ico vyasobanura vyinshi ko uyo muntu gose yaba yubashwe nawe, yaba ari umuntu yihariye, kuko yaba ari inyego y'Imana. Ari impamvu Samsoni yashobozwa gukora ivyo yakora vyose, kwica intare, gukora buri kimwe cyose ashoboye kugira ngo bigende neza. Kuko Bibiliya ivuga ngo mwemu y'Imana ngo yaza akabushungwe, akaza amanuka akamujyamo kugira ngo yice Abafilisitiya, kugira ngo Imana imushoze gukora ibikomeye. Bivuze rero abanaziri benshi bari babandi bakoze indahiro y'igihe gito gusa, iya ndahiro itaramba umwanya munini. Ariko Samsoni cyangwa Samweli nabo ni bake mu bandi, batari benshi ari mugabo, bari bafise indahiro, bari barahindahira ihoraho. Samsoni we vyahereye mu nda, Samweli nawe bihera kiri mu ngoro, ariko bari muherezi mukuru. Akamaro k'umunaziri, umunaziri aho hambere ndabibutsa ko umunaziri yari ingoro y'uhoraho, ingoro ya mwemu muri make. Kuko munibuke ko hambere Yesu ataraza ku isi ngo yongere kandi ahave, mwemu w'Imana ntiyakwera mu bantu vyato ntatungo bagumemo. Oya, mwemu w'Imana yakwera mu banaziri bonyine, nibo bari inzu z'uhoraho. Ariyo mpamvu ngo babuzwa kunywa amayoga, babuzwa gukora ku biziga, muri make ibintu byose byo kwandura, byo kwiyanduza, kwihumanya, bari barabibujijwe. Impamvu ni iyihe? Ni uko vyari bibi cyane, vyatuma vyababaza mwemu muri make. Ariyo mpamvu umunaziri atemererwa kunywa vino. Aho hambere mwemu w'Imana ntiyaza mu bantu ngo bagumemo nk'uko tumva ngo turi ingoro za mwemu yera ngo atugumamwo ngo adufasha gusenga. Oya, aho hambere mwemu w'Imana yibera mu ijuru, yamanuka bikenewe, yamanuka muri ba Samsoni, abanaziri b'Imana bonyine ahanini nibo yamanukamwo, agakora ibyo ashaka, yarangiza agaca yidogera mu ijuru. Ariyo mpamvu wumva ngo mwemu w'Imana ngo amanuka kabushungwe, yikubita muri Samsoni. Samsoni yica abantu, afata ibikoko aravyica, akinagiza abantu. Ari niyo mpamvu kandi bwa nyuma na nyuma Samsoni vyanse, yasavye Imana ati mpeza basi intege za nyuma pe. Mwemu yaramuzamo kandi bari bamaze kumukata umushatsi, kandi vyari sakirego ku munaziri. Araza aranyeganyeza, inyubako bari bari mwose irabomoka, Abafilisitiya benshi barapfa. Vyari kizira ko yimosha ikimwerere cyangwa ibiki, kwanywa amayoga, ibyo byose vyaramahano kandi akomeye. Ariko uyu munsi rero, kera mwemu ntiyakwera mu bantu ngo hagume. Oya,
ubu mwemu w'Imana ngo asigaye aguma mu bantu, ntakiza akabushungwe ngo azeterere ngo ajye mu bantu ya. Bumvise ko banazira ubu hambere abari bameze nk'inzu za mwemu, abari ingoro, abari insengero za mwemu yera, bobo ntibanywa amayoga, ntibanywa izo vino, vyari bibi, vyari kizira. Noneho ibaze ubu mwemu w'Imana aba mu bantu, kuko burya ijambo ry'Imana rigabuye mu bice hafi bingahe. Haraje igihe c'Imana irakora, isezerano rya kera nta mbabazi, ni kwica, ni kurimbura, ukoze amahano. Bakora nabi irambagumutse kuri Mose, isi irasamira bamira, nta mikino. Ku rundi ruhande icyo gihe kirava wazi igihe cy'ubumbi Yesu Kristo araza nawe ku isi, aravuga ati icyo mbona muri iyi myaka mike sinorangiza byose pe, nzabarungikira mwemu yaraza babwira icyo ntavuze. Yaraje, nibwo bwa mbere mu mateka mwemu yaraje nyuma ya cya gihe cyo mu itanguriro, aho ngo yatambatamba hejuru y'amazi adafise akandagira. Yaraje kuba ku isi noneho burundu, kugeza uyu munsi wacyo icyo gihe cyo kubana n'iyo mwemu yera, ikubamwo, ibamwo, nikorana hamwe n'umutima ntama wawe, ikakubuza ibyo ukora muri izo gahunda. Ariko ikisi igihe Imana ngo iri kwiritaho byinshi ya, niyo mpamvu abantu bakora ibyo bakora ikihorera. Ariyo mpamvu mu ijambo ry'Imana ngo ndakwitegereza ngo ntukonje ntushushe ntuzokundagwa, igihe kizogera aho umuntu wese ngo azohembwa ibikwiranye n'ibyo yakoze, uhabwe ingero yabyo. Bivuze rero ngo aho hambere mwemu w'Imana ntiyakorera ku isi, yaza akabushungwe akisubira hejuru. Ari niyo mpamvu no mu gihe ca Yesu mbere yo ko Yesu apfa, Bibiliya ivuga ngo maze mwemu w'Imana ngo aramanuka avuye mu ijuru, aza mu ishusho y'inuma, kandi ntiyagumye ku isi, naho yaciye asubira kandi hejuru. Ariko Yesu amaze kugenda rero, mwemu w'Imana yamanutse burundu mu batuye isi muri make. Ariko rero niyo mpamvu bivuga ngo mwemu w'Imana ngo aba muri mwebwe, muri insengero zimwe, muri kibi, muri kibirya. Hazogera kandi n'ikindi gihe ngo mwemu w'Imana yongere kandi ave ku isi. Ibyo bisanga mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana. Impamvu uyu munsi umuntu akora icyaha ku bimenga ni icyo gihe yarasabye imbabazi, nuko mwema gihari. Nyamara ngo hazogera igihe uyu mwemu w'Imana ngo asubizwe kandi mu ijuru, cya gihe cy'imyaka igihumbi. Rero icyo gihe rero cy'imyaka igihumbi hazoba hari ibibazo, ngo Imana izogerageza abo basigaye ku isi. Icyo gihe abazoba basigaye niba ntizobagerageza ngo imanure izuba, ab'isi ngo bababugwe n'izuba. Ibaze izuba aho riri kure cyane pe, kugira ngo tubone umuco rikirasa mu gatondo haciye iminota 8 ryarashe kera, ariko bageze saa 7 tukumva turi gusha. Icyo gihe ngo bazo basigaye ku isi, ngo Imana ngize bamanukanira izuba gato ngo igegereze hasi gato, ibe baburisha izuba irabe ko bihana. Ngo ariko nta numwe azokwigira yihana. Impamvu ni iyihe? Ngo nuko mwemu w'Imana atuma mwihana, azoba yarakuwe ngaha ku isi, yarisubiriye mu gihe wajyanye n'ishengero. Imana ngo izotanga periode cyangwa se igihe cyo kwirimbura ko abantu basaba imbabazi, ariko bizokwanga. Nta gusaba ngo Imana imbabazi haba ngo bazoyituka. Biri mu gitabo cyo gusubira nako Ibyahishuriwe Yohana niho ayo majambo ari. Nawe tuzobica ko ni kuri Itara Events. Ariyo mpamvu rero abantu b'Imana bakwiye kwirinda ibihuriza iyo biva bikagera. Nimba uhambera abantu baranywa inzoga, mwema atabakoramo, maze ibihe birahinduka, abanaziri baraza, abanaziri babuzwa kunywa inzoga, mbere bakiri mu nda abavyeyi babuzwa kunywa inzoga n'ikiborezi, bikamanuka bakarinda babaho nibanywa inzoga bakazibuzwa kubera mwemu w'Imana babamwe. Ibaze umuntu rero uyu munsi, kandi niyo babamwe uhambere ngo nuko yabagumamo, oya, Bibiliya ngo yaza akabushungwe kugira ngo akore iyo mission special yisubire mu ijuru. Ntiyaguma muri Samson, ntiyaguma muri Samuel, oya, mwemu yamanuka akabushungwe aje gukora ikintu gifatika, agahita yisubira mu ijuru. Ibaze ko batanye inzoga aza rimwe kuri bapana buri munsi, bari barabujije. Ibaze ubu naho mwirigwana mugumana ibihe byose,
urumva ari ikibazo. Ni kuri Gitara Events, nicyo gihe mukore subscribe nk'uko bisanzwe.